novuga ko ingabo zanje zirakwiye, abakinyi bose barashitse kandi bose bameze neza. Twatanga imyiteguro nko mubizi kuva ku munsi wa mbere w'indwi, nkuko mubizi bose bakaba bava hanze rero kugira indege ze zirabashikana, haragiye haraba utugorane twavuye kuri rya sanganya ryaba. Nibaze rero dushimira Imana ko bashoboye gushika bose bagashika amahoro. Ico novuga ndindire ku Barundi, kumwe twavuga ku munsi wa Mali, Abarundi harageze ko twemera ko abakinyi bacu babishoboye, kuko ahabageze n'ahantu ataro tudahiga imanga, twese twe kubafata mu Gabon. Equipe itoroshe mugani cyo gituma nako ndavuga muri rusangi, naho batoroshe nuko twebwe mwavuga ngo umubano wakengereza, natwe nitworoshe. Match novuga ko izoba ari mu mutwe kurusha mu maguru, kuko uzorinda hakiri kare kuri twebwe turashobora kurinda hakiri kare twabatsinda, kuko na Arsenal yavuze ntimurabe Aubameyang gusa. Mbego mutavuga ko Aubameyang arashobora gutsinda Aubameyang atsinda canke tugatsinda ko nayo twatangiye kubatsinda. Nukuraba rero aho turi ni hehe ubu, turi ahantu utovuga ngo ngiye kuzibira cyane cyangwa ukabona nago bo bazoza nka kwataka pasi batezo gutsinda. Izo strategies twagerageje turaziga, nibaze rero ko muzobona ukibwa ku munsi w'ejo, muzobona ko atakuzibira, tuzokina dufite umupira hanyuma tutaye turabingene twiorganiza n'ingwana ngo ushobore kurekipira hakiri. Nico tubamvuga rero tactique ni equipe muzobabona ngaha, twe twarabonye cyo tubonavuze nti Gabon turamaze gukina, bose niho bari bavyo Aubameyang ni harari mugabo sumukinyi twovuga ko nkuko bivuze arakomeye, muga natwe abiwacu barakomeye uko bigenda kose. Twaramubonye tubona ingena kina, nivyo twagiye turavugana. Nibaze rero ko kuri urwo rukino tuzoshobora kuvyifatamwo tukaza turibusanya ari mu kibuga, nanje ndabibutsa turi hanze. Nibaze rero ko ico kibazo d'ordre technique tumaze gukorera ko hasigaye ko tubiraba rero ko ivyo twababwiye nivyo turiko turakora imvugo ijanye n'ingiro. I mean, the game that we're gonna have tomorrow is gonna be a big game, and it's a very it's a game that's got so much value to it. So there's a lot of at stake to lose. There's so many things that we can gain, and there's so much things that we can lose. And for me individually and my teammates is that you know, we know the importance of this game, and for us we know what it can do, not just for the players but what it can do for the whole country, for each Burundian. And it's a game that for me victory can bring hope in a country, because I believe there's my country's been a place for so long where it's gone without no hope. People have lost hope. So my faith is that God willing, by God's grace, that this is His purpose and it's His will to you know, to bring joy and to bring hope in Burundi. And so we know the game is not going to be easy, but what I can promise every Burundian is that we know this is like a war, and we're gonna be like soldiers, and we're gonna pour our lives out on the pitch for the sake of the victory.